aho twumviye inkuru y'umubabaro y'urupfu rw'umukenyezi Rwasa Clotilde wo ku mutumba Gatwe, komine Ntega, intara ya Kirundo, yagandaguwe n'umugabo wiwe mw'ijoro ryo kuwa 14 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022. Biribonekeza ko ububisha nk'ubwo bwatanguye kwimonogoza mu gihugu na cane cane mu ntara ya Kirundo, aho mu mezi atarenga 4 hishwe abakenyezi batatu. Kuri ivyo ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi risavye ibi bikurikira: ubwa mbere, rirahojeje abavyeyi, abavukanyi n'ibibondo nyakwigendera asize, rikaba riteye ivyatsi inyifato n'ingendo mbi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo, kuko bitera umutekano muke mu miryango no mu gihugu. Mu guheraheza, risavye rishimitse ko ubutungane bwokora akazi bujejwe mu guhana no guhasha hisunzwe amategeko bene abo bagabo babangamiye agateka k'umukenyezi, harimwo no kubazimanganiriza ubuzima.